Reka ubuzima ndimwo harya bahora bavuga ngo ibigeragezo ntibiraba imyaka. Uyu papa wanje muto nawe agomba mbere ikigeragezo. Mbega nzohera kumubwira papa wanje ivyo mutoni wiwe ariko arankorera. Ejo ndashobora kuronka ikibazo bikangora ukuntu nza kumubwiza ukuri papa. Ndatoye umugambi ahubwo nico ngiye gukora. Umwana w'ubwenge. Ejo ni kera, ejo n'ubu, ahubwo reka nkwanya. Gusa nako nyene agakana kacu bisaba yuko uzogatwarira urugo ikazuko gafise imicunga y'Ibujumbura. Urabona abantu ngaho y'Ibujumbura ngari bimere mu bisanzwe iyo nzomutwara hariya je nzomucunga neza inge yiga urabona amashuri ahagejeje reka ruguru barigisha neza yego reka kwanza rero amara uyu mwaka hanyuma nza ndugana umwaka uza basi je kazi niyashika ruguru zomufata neza nkuko ukora amfata neza. Akana kubwenge. Jewe sindagira gukundana. Ndacari muto, ndacakeneye kwiga kandi urabona yuko mfise abavyeyi nkiba ku bavyeyi kandi nifuza yuko nateza imbere abavyeyi banje. Uyu ninde? Cyangwa kubaza wewe? Hanze novyirinda ariko uje mu nzu sinovyirinda. None mu nzu none n'imbeba zamaze kuba nyinshi mu nzu canke hari inzoka ziri